ndaje kubabwira ngo nimba ari ahantu satani agirirwa publicité ni mubizera, kuko turamuha kredi nyinshi ku bintu byashitse. Iyumviriye aba Yohana ari wiki gihe abantu bacanga ngo ntaco yakoreye umwami, ngo ngwana n'ingene Yesu yatwishuye, ngo mwana ngo yatwishuye atani kintu na kimwe, rero ngene yatevye no kutwishuye abanje gukora ibitangaza imbere yuko aduha inyishu. Mwabonye ko yatwishuye atevye, ubwo yari yejejwe, ubwo hari ico atakoze. Reka ndabagirega abantu b'Imana, muri uyu muhamagaro wo gukurikira Kristo hariho n'Imana igihe igira gacerere ikihorera, ikabireka bikaba, kabireka ukagwara, kabireka ugapfa abantu batazi ko hari hageze kupfa. Kubera iki? Kuko Imana ntirabira ubuzima ngaha, Imana irabira ubuzima muri eternité. Ifise angle yagutse yo kurabiramwe ibintu. Igihe twege ngaha naho twahamaze kuhumira ko tudashaka kuhava, Imana yamitwibutsa ko ngaha atari wacu, kugira ngo dushire amaso ku vy'iwacu ahiri. Hama kandi dukore nk'abakozi b'isaha ya nyuma bafise igihe cabo co gukora n'igihe cabo co kwimbugwa, bakagenda aho yaduteguriye amazu. Ntitugomba twebwe gukunda ahantu kuhiyatashako, turagomba kuhabaho neza si bibi, ariko kandi ntibigomba kutubera ikigirwamana kitarekugwa. Kuko nico gituma n'igihe Imana ikubwiye ngo rekura ivyo naguhaye, ushobora kubirekura kuko uzi ko ariyo yabiguhaye, kandi kuko uzi yuko wewe wari nyegu yayo, nta cawe ugifise, byose byacitse ibyayo.